uku niko guverinoma ya Tanzania igiye kurongorwa canke igiye gupangwa. No kuvuga ko hari abantu benshi namvise bakoresha cyane cyane ururimi rw'ikirundi bitiranya guverinoma na leta. Bakakubwira bati uno munsi mukuru w'igihugu yapanze leta yiwe uko igiye gutwawe. Donc bakakubwira ko yagize abashikiranganje, bamwe yabagize abandi yabagize harabo yahinduye, hari bashasha yongeyemwo. Bakakubwira ati uko niko leta yiwe ipanze. Ariko ku rundi ruhande iyo uvuze leta n'abene igihugu bato ubashizemwo, leta urimwo nanje ndimwo. Ariko uvuze guverinoma, muri guverinoma sindimwo, muri nawe nurimwo. Ariko tukaje tuvuga duti guverinoma y'imanda y'imyaka runaka igiye kubirongowe na naka. Mu gihugu ca Tanzania kibanyi rero Samia Suluhu Hassan murazi ko ubushize hari haba imyigaragambyo canke imigumuko manifestation mu rurimi rw'ifaransa bakavuga bati benshi bariko ramiyamiriza kubera imvizi nizi kubera ko amatora ntiyatsinze mbere ntiyashize imbere inyungu za bene gihugu, hari byinshi atakoze, hari ibyo yemeye, hari ibyo byabikwiye gushigwa imbere atakoze. Okay, kano kanya reka tubabwire amakuru ido nido ya kano kanya. Donc namakuru yizi tariki 17 Munyonyo umwaka wa 2027 reka tubabwire kano kanya uko muri Tanzania bihagaze. Ikintu ca mbere gitangaje nuko President Samia Suluhu Hassan muzi ko aherutse kurahira aho asanzwe yarahiriye mu kigo gikuru ca kisirikare mu gaho nyine mu gihugu ca Tanzania. Bikaba byari bizwi ko kenshi na kenshi abasirikare nako abakuru b'ibihugu iyo barahiye batuma kabene igihugu bakarahira imbere yabo, ariko siko vyagenze kuko hari benshi bariko baragira imigumuko. Mu nyuma harasohotse itangazo ry'igipolisi donc abajije umutekano aho bamenyesheje yuko benshi mu bariko baragira imyigaragambyo canke imidugararo atari abatanzania bati rero igipolisi giye kubikorerako gose kugira ngo abo bavuye mu bihugu bibanyi bitwaje imirimo mito nk'abakora ikimotari, abakora ubuzi bwo mu nzu, abakora ubudandaji buto cyane nka bijya byo gutembereza n'ubundi buzi nyene buto ngaho mu gihugu ca Tanzania bati abo benshi nabaje kuri mission. Ati twagiye tubonamwo nk'abakenya, tubonamwo aba Uganda, abanyarwanda benshi baje birukanwa aho hari nubwo babutandukanye ko n'abarundi bashaka guca birukanwa. Ariko kumure kumubumano mwiza Uburundi bufitanye n'igihugu ca Tanzania hari icizere cinshi ko batazizo kwirukanwa. Ariko rero kano kanya Samia Suluhu Hassan yagenye abazomufasha kurongora igihugu, donc abazomufasha kurongora iyi guverinoma. Muri make umwigeme canke umukobwa wa Samia Suluhu Hassan nawe uno munsi yagenwe kuba umushikiranganje w'indero agiye kurongora ibijanye na education. Hama umugabo w'uwo mudamu nyene canke umukwe wa President Suluhu Hassan ari nawe yitwa Muhammad nawe akayagenwe kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu. Aha rero hacatera impari nyinshi, abantu bamwe bakibaza bati Samia Suluhu Hassan ashobora kuba yisunze ubucuti gusumba ubushobozi canke ubumenyi. Reka tubivuge ko muri mu Gifaransa atashobora kuba atisunze competence ahubwo akaba yisunze ubucuti. Ari ico gituma ashobora kuba yiyegereje umukobwa wiwe akamuhiza muri politique akaba umushikiranganje w'indero, umukwe wiwe akaba umushikiranganje w'amagara y'abantu. Ibi kenshi na kenshi mu bihugu vya Afrika hari abagiye babivuga bati kenshi abakuru b'ibihugu iyo bafise abantu bakuze guca babiyegereza muri politike hagiye hatungwa n'agatoki kenshi kuba nko ku bihugu ca Congo Brazzaville no mu bindi bihugu kumbure byinshi vya Afrika harimo na Uganda. Nka Uganda ho musanzwe muzi ko utwara igisirikare ca Uganda sanzwe umwana w'umukuru w'igihugu ca Uganda nyene Yoweri Museveni n'ibindi vyinshi. Ariko rero reka tubisubiremo neza, muri kino gihugu kandi hariho aba Samia Suluhu Hassan yari president wa Tanzania
yagenye hariho nk'uwo yahaye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta uyu yarasanzwe ari ambassadeur wa Tanzania mu gihugu ca Chine donc c'Ubushinwa ariwe hakaba kandi n'umushikiranganje yarasanzwe arongoye igisata cibijanye n'ivy'amabuye y'agaciro donc nikiya bita nka c'amasoko ntanga nkuvu butari n'agataka kumbure niko ngiye twivuga mu Kirundi uwo bita Anthony Muvunde nako Anthony Mavunde yasanzwe ari umushikiranganje w'ibijanye n'ivy'ubutare akaba yasubirirwa na Mohamed Tabiti Kombo ari nako bagujije uyu nawe aceja kuba umushikiranganje w'ivy'imigenderanire donc wa relations extérieures ariko rero ikindi kintu bagenzi kuri zino mpinduka zabaye mwomenya nuko musanzwe muzi ko leta zunze ubumwe za Amerika ari igihugu gisanzwe kiri kwisonga mu bijanye n'ibihugu vyivugira ibindi bihugu bigaceceka canke aho usanga hari igihugu runaka kivuga rikijana ibindi bihugu ntibigira ico bivuze washaka niyo ico gihugu rutura runaka kivuze gifashe ingingo gusangiye mu ngiro bitagoranye rero leta zunze ubumwe za Amerika isanzwe irongo na Donald Trump nawe yashishikiriza itangazo ayibwira abanyamerika bati banyamerika mwese musanzwe mufise imirimo murangurira mu gihugu ca Tanzania mwobangira kujayo kubera ku mutekano ntabwo wifashe neza ati aracari imvururu zuko bamwe bataremera neza ibijanye n'ubutegetsi bwa Tanzania ati rero ni mubangire kubera ku bw'umutekano muke kandi n'imyerekano ijanye n'ibitero kumbure bitarahosha aha rero washaka birashobora kugira ingaruka kubera vyavuzwe n'igihugu gikomeye cyane nka Amerika canke leta zunze ubumwe za Amerika birashobora kugabanya ingenzi ziza mu gihugu ca Tanzania mu gihugu ca Tanzania bagenzi ni igihugu gifise ba mukerarugendo benshi cyane cyane kubera kajya gace ka Arusha aho usanga mbere hari n'abagenzi n'ingenzi nyinshi ziza kuraba burya bwoko bw'abatanzania bwitwa bahazabe batanzwe bakibaho mu ishyamba mu buryo bwa kera aho usanga babeshwaho n'ibikoko biyica usanga n'imyambaro kenshi biyambara ibisato by'ibikoko babishe aho usanga abo bahazabe nyene babaho mu buryo bwa kera nyene usanga ari n'uburyo mbere benshi butangaje nk'abamukerarugendo rero iyo bahatemere barakunda no gufata amasanamu wumvirize nk'uko rurimi rw'igihazabe benshi banavuga nyene muri abo bahazabe usanga ari ururimi rukuru abamukerarugendo bakaza gutembera ngaho hantu haba hariyo n'ibikoko bitandukanye yego rero benshi bakavuga bati uko biri kose bamukerarugendo bazoca bagabanura gutembera muri ico gihugu ariko kandi ikindi hariho urunani rw'amadini mu gihugu ca Tanzania naho wasavye iperereza gushira ukuri ahabona kubijanye no gushira ukuri ahabona no kubananya batohoza abaguye mu myerekano uko by'ukuri ico gitiri cyo kingana ubushize harayerekanye abantu bashika amajana 7 ariko mu nyuma haraje n'izindi nyandiko zivuga bati nyabuna amajana 7 yo bonyene bapfiriye muri iyo myerekano bararenga amadini rero urumva ico yasavye avuga bati ni habeho ukuri kubijanye n'abapfiriye mu myerekano ariko kandi President Samia Suluhu Hassan udongo mukuru w'igihugu ca Tanzania nawe yakoze ikintu canezereje benshi yavuze ati hari benshi bafashwe muri ibi vy'imigumuko barafatwa n'abajijwe umutekano barafungwa ati rero dushizeho ikigongwe c'ikivunga barekugwe batahe bisigaye bemera umuyobozi kubera ntibisubira inyuma no kuvuga ko Samia Suluhu Hassan yashikirije donc bisa nkaho ari ikigongwe c'ikivunga akaba abaca bivuga muri buno buryo butandukanye harabavuga bati Samia Suluhu Hassan donc ibi akoze ni cigwa gikomeye kubijanye na leadership y'ubuntu abandi baga bati ahubwo nigeragaza ko Samia Suluhu Hassan azirikana abo arongoye sinzi nawe uriko dukurikira uko ubifata
ibisigaye hariho ikintu kindi gishasha yakoze kijanye no gutanguza ubushikiranganje bushasha butari usanzwe bubaho mu gihugu ca Tanzania. N'ubushikiranganje bwitaho ivy'uruhara gugwaruka muri politiki ya Tanzania canke mu migambi y'igihugu ca Tanzania. Ugwaruka kenshi murazi ko nk'ibihugu vya Afrika vyinshi bikunze kuvuga bati ugwaruka ni ugwejo. Mu gihe wagwaruka nago uruvuga ruti rega twe muri twe gugwaruka harimo nabubatsi, harimo abavize imiryango yabo, hari abavize abagore n'abana. None nimwe avuga ko turabejo mbiga batuvyana nabo baca baba bagiye. Baca baba hirya ejo. Hama hariho kandi kuvuga ati iyo muvuze ko turabejo uyu munsi mumengo muvuze ko umunsi atacu tumaze ataruhara rwacu ruke kugaragara no munsi. Kumbure igihugu ca Tanzania kirongowe na Samia Suluhu Hassan gishobora kuba cavyumvise nako iyi guverinoma ishobora kuba yavyumvise igaheza igaha uruhara ruboneka ugwaruka. Donc hashizwe rero ubushikiranganje bujejwe ibijanye n'imigambi y'ugwaruka. Donc n'uruhara kugwaruka mu iterambere ry'igihugu ca Tanzania. Urumva ibi ni ibintu bikomeye gose mu gihugu ca Tanzania kuko nivyo ari bimenyerewe. Donc aho ubushikiranganje bujigwaho ibi bice bigaragaza rero yuko ari ibijanye na leadership donc bizanye impinduka kandi biwashaka bigabana n'akarorero keza mu bihugu bitandukanye vya Afrika aho bishobora kwizeza ugwaruka ko nabo bogira uruhara mu iterambere ry'igihugu basanzwe barimo. Ibi n'ibindi rero nivyo twego turabwira mu gihugu ca Tanzania gato vya baye kuri amasaha y'umugoroba. Yego ibisigaye bagenzi tuzobana tubashigiriza inkuru zitandukanye.